NZOBISHIKAKO ni produit ifasha abenegihugu bato bato tukabashira mu migwi kugira ngo biyungunganye, tukabafasha kugira ngo bwa buryo buto buto bafise tubushire hamwe kugira biteze imbere. Ni kuvuga uko dukora iyi produit yacu NZOBISHIKAKO, turahamagara abenegihugu bakaja hamwe bakora imigwi twita ama groupe solidaire, bakazana uburyo buke bafise bakabushira iwacu mu microfinance. Baje kuzana buke bafise batubwira umugambi bifuza gushikako, twe tukabafasha kugira ngo tubereke amategeko, tubereke n'inzira bocamo kugira ngo umugambi wabo ntuzuhombe ahubwo wananye bateze imbere. Fate nk'akaroro twafashe abatayeri baba bari hamwe bafise uburyo buto buto, ugasanga ntibafise imashini zigezweho, twe turabafasha ku buryo buke bafise, tukabereka ingene boziganya, hama tukabafasha mu kubaha ingurane zo kwiteza imbere bakaronka imashini zigezweho kugira ngo babashe no gukora ibintu bigezo bijyanye n'umwanya w'iki gihe. Abamotari twafashe ko abamotari benshi bafise moto zitari zabo, imoto z'abapatro babo, turabereka ingene muri twa dufaranga duke bagenda baracikishaho ku munsi ku munsi bo tuziganya iwacu. Ni ukuvuga ngo amaze kuronka dukeyi turamwereka ingene umugambi uzomuteza imbere, hama tukamuha ingurane y'imoto akaza arayiriha buke buke gushika imwegukire. Abatagisi banyonga amakinga nawe twabibagiwe, mwabonye ko twafashe icyo no kwita nka echantillon, twahaye amakinga abatagisi nabone barafise amakinga atarayi wabo ari apatro babo, nga twaberetse ingene bashobora kunyonga ikinga rya patro wiwe akazokwishikana kwikinga giwe agiye hamwe n'abagenzi be. Muri ubu buhinga tubanza kwigisha abantu ingene muri bike bafise babanza bakabitsa, hanyuma maze kuba umunywanyi wa microfinance nayo ikagushigikira. Urumva nizo gushigikira utari umunywanyi, ubanza kuguza konte ukagira icyo ushizeko, hanyuma ukagenda ukayaga n'ababijejwe bakaraba aho ugeze, bakaraba nabo aho wogushikana. Ikibazo mfise ni iki: twagiye hamwe turi abantu 200, 15 bararonse moto, mugabo umwe aravuye mu mugwi. Ingurane twafashe izoje bigenda gute? Kubera ko mu mugwi sibyo twifuza, hari n'ibishika umuntu umwe akidohora. Mbega none bishitse muri ko murakora umuntu we akavanwa, nuko utavuze no gupfa arashobora gupfa, ko murabona twambaye umubiri sibyo none. Ni ukuvuga ngo umuntu rero aravuyemo, mw'abantu 200 usigaye muri 19. Ntituzobaha imoto 200, tuzobaha imoto z'abasigaye. Hapfuye wamaze kuyironka naho rero. Hanyuma ikindi, izo moto zizoba zifise assurance. Igize isanganya biroroshe ko assurance iyisubiriza. Yibwe naho nico gituma amategeko ahari. Umunsi sino hava nishura ico amategeko yanyu azovuga ko tarayashira. Mugabo nibwashira amategeko, hari ibibazo bizoca bironka inyishu. Tuzobafasha gushiraho amategeko agenga iyo migwi. Ivyo byose mwibaza ingene vyogenda hagize iki canke kiriya, bizoba bitegekanijwe mu mategeko agenga iyo migwi yanyu uzoba ko murakorerako. Aho rero nibindi ubwoba, bizoba bimeze neza. Nimwakurikiza amategeko agenga iyo migwi yanyu, byose bizogenda neza. Ni ukuvuga ngo n'abantu 200 nivyo, mugabo twabonye yuko mu mwaka n'ukwezi n'inusu abantu 20 bazafite moto 200 nyene. Ni ukuvuga rero nico gituma twavuze yuko muri ubu buhinga hari izindi nyigisho zishigikira ibintu byo kuziganya no kuguranana, kugira ngo ubwa mbere muri ko murakorera hamwe mugire ubumwe mu mugwi, kandi mumenye no gutora ubuzoyironka ubwa mbere, mumenye no gutora ubuzoyironka ubwa nyuma, muravye namwe ubwanyu uko muri abamotari mugabo ntimufise igihagararo kimwe. Ariko iyo mukorera hamwe mukagira ubumwe, muzomenya gutora ubutangura, mumenye no gutora ubuherezi. Ivyo navyo tuzobibafasha kuko ari inyigisho mutegekanirijwe. Mwatubwiye ibijanye n'imigwi, mugabo mwatubwiye ku muntu ku giti ciwe nawe ingene bigenda. Hanyuma akandi kabazo kagira kabiri,
mwavuze ku bamotari ingene mutanga ingurane mugabo ntimwavuze entere ziba zitangwa nazo ingene zingana kugira ngo umuntu ashobore kuba atahuye neza ibyo mwadusobanuriye. Ku bwanje nagomba kumenya mbega umuntu mu gusaba ingurane uretse kuziganya gusa nta kindi kintu asabwa? Ikinga igurwa hafi ibihumbi 400, ni ukuvuga ngo iyo bagize ibihumbi 200 baronka ikinga. Ni ukuvuga ati none umuntu yifitiye izo miliyoni 2 akazishyira kuri konti, mbega wewe ngo mugurana kugira ngo iyo moto nawe ayironke akore yishure? Cewe nk'umuhinga urumva uwo muntu yoronka moto, mugabo hariho amasezerano bagiranira na microfinance atandukanye n'amasezerano bagiranira n'umuntu. Mbega mu gusaba ingurane nta ngwate isabwa. Uriko urakora umugambi w'iterambere ukisunga kijya cigwa nakoze, urabona yuko ata bintu by'ingwate birebire bica bivuga, kiretse uriko urasaba iyindi ngurane, kuko muri microfinance barafise ico nokwita manuel de procedure bakoresha. Urumva ingurane ntizisa, nico gituma hariho ingurane zizotangwa biciye muri umugambi wa NZOBISHIKAKO, zizotangwa kujya nyene nabikoze nk'umuhinga, ariko izindi ngurane zitajanye na n'ubu buhinga bwa NZOBISHIKAKO, ibitabo bishiraho iyi microfinance canke bivuga ingene iyi microfinance ikora birategekanya ingene izo zindi ngurane zitangwa. Nogira ko mpimiriza abenegihugu bose ko umugambi NZOBISHIKAKO ntitubaha amafaranga gusa, turabaha na formation kugira ngo babone ukungene umuntu ashobora kwiteza imbere atangure ku duto duto agashaka ku bintu binini. Ni ukuvuga umuntu wese yumva ko afise umugambi mugatabona ingene yoshika ku ihangiro ryiwe, natwegere turamufasha, turafise abahinga babinonosoye bamwereke ingene umugambi ukuri kose ashobora kwiteza imbere. Ni ukuvuga abo mu zindi ntara zitari Bujumbura nabo twabibagiye, turiko turategura iyindi projet yo bakoresha amatelefone aho bazoba bari hose, ku buryo ashobora kuraba amahera ku konte yiwe, ashobora gushira amahera ku konte yiwe ari mu yindi ntara atari Bujumbura. Ni ukuvuga nabone mu mwaka uza ku ntara ko nazohashika. Abantu bose twaje ngerageje kumva, ndumva yuko cyane cyane ibijanye n'izindi ngurane ko uravuga ngo nmenga turekeye uyu mugambi NZOBISHIKAKO ariwo uri mu magrupema kanaka. Mu kigira kabiri nawe niko benshi harimo abapasitori twarumvise akamo turavyitaba, none umupasitori nawe atadandaza, n'abapasitori badandaza benshi nawe batadandaza, mugabo umupasitori ararongoye urushengero, urwo rushengero rimwe abadandaza, kandi muri wa mugambi umunwa wose uronka ico urya, ni uko pasitori ategerezwa kurya n'abakristo bakarya. Niko bimeze muri ico gihe. None pasitori azorya gute ko abo bakristo ategerezwa kubasengeshereza ahantu heza kugira bimve neza? Mbega none hari ico mutegekanya nko pasitori azaze mugafite ishengero canke ariko arubaka mugabo ashobora kuguruza konte muri iyo ntuze nawe arashobora kuronka credit? Nico kugira ngo bashobore kuba nabo mu mashengero asakaye afite imiryango bimeze neza. Nico Imana ibahezagira. Twabishimiye cyane. Twe rero mu mashengero turimo dukurikije ibyo nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu avuga ko umunwa wose wurya n'umufuko wose ukagira icyo biza. Hariho mu mashengero hariho abantu benshi, abadandaza, abamotari, abarimyi, abakora ubuzi butandukanye. None umuntu yashoboye kwegeranya ishengero ryiwe agakorera mu mugwi bakuguruza koperative kanaka, bashaka kurima canke korora, hoho gutekanya iki kugira ngo bafashe mu gusahiriza mu bikorwa canke imigambi baba bafise batere baja imbere. Ikibazo canje cari ico. Hanyuma aravuga ati none ishengero ryo bite? Urumva ati ishengero rirahari, rirafise n'abakristo. None abakristo bararya, bakeneye gukora kugira ngo n'igikorwa c'Imana kigende neza.
rero icyo kibazo cya pasiteri ugomba cyo nagifatanya n'icuyu sibyo nawe wakibajije ati ishengero irahari abakristo barahari bashinze koperative yo kwiteza imbere none mbese pasiteri nawe abo bakristo bawe bashyire muri koperative cyangwa muri indi shyirahamwe ryo kwiteza imbere hanyuma uce muza muri NZOBISHIKAKO tuzoca tubereka ingene muca mubishikako byoroshe ico nibaza ko nacishuye aho birakwiye gusa vyoba bigoye kugomba ko abakristo bakora mugabo utabashize mu mugwi mugabo nk'uyu yamaze ko ati hariho koperative y'abakristo bazorima bazokora cyangwa bazodandaza ni vyiza nawe tugenda mu ntumbero y'ubu NZOBISHIKAKO izoheza ibereka ingene mubishikako sanzwe umupasitori kandi ndabarira ndafatiye kenshi hari microfinance menshi aza agakora mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi microfinance yama y'abana amatwe y'abanyagihugu tugashyira mu bitari yacu hanyuma inyuma y'amezi abiri nyuma y'imyaka ibiri kuko ndumva iyi microfinance iramara nk'imyaka 5 mbega mutujeje ituma iyo mitare yacu tugomba gushamo microfinance itagenda bigenda kazima yo nk'uko abandi bamwe badusahura ikindi naco mbega hamwe iyo microfinance yogenda kagiri yagisohoka mu kino gihugu cy'u Burundi tufite icyizere kingana gute cyotuma iyo microfinance ayo mafaranga yacu twazwe muri microfinance adushikira nico kibazo dufise urakoze cyane pasiporo yariya yavuze ati ni umupasiporo ariko kandi ndi n'umutayeri kandi ni byiza tuza kuba umutayeri kuko pasiteri arafungura ntiwokwama wisonzesheje utegeza gufungura none rero wagize neza ahubwo n'abandi bapasiteri bagufatiraho akarorero umupasitori akora ibikorwa by'Imana gusa atafite ikindi kintu akora urumva agufatiraho akarorero nabo bashinge ibindi bikorwa by'iterambere kugira ngo iruhande rwo kuvuga ijambo ry'Imana yongere amenye n'ingene akangurira abakristo be babereka ati jewe ndi pasiteri mvuga mvuye ngaha ndafise akabutike ndakicaraho kandi kagenda neza hanyuma amenye ingene akangurira n'abakristo biwe nabo gukora none rero wagize neza ese rero abakristo barongoye nabo bobashira mu mugwi wo kwiteza imbere nibo bashaka mu mugwi wo kwiteza imbere tuzoheza tuvugane n'inzobishika ingene tubashigikira hari microfinance haciye n'ibyo bitagenze neza mugabo yamaze gutanga kandi nibaza ko yabaye icyizere namwe muri ico cyizere